hari ibintu mu buzima biza bitoroshe nivyo hari gihe ubona yuko ibintu bije nabi ibintu bitanguye nabi cyangwa se uri mu bihuhusi ukabona ntubona imbere ntubona inyuma ntubona ku ruhande ni kuvuga wacanganikiwe n'ubuzima urumva koko yuko ubuzima bwawe nta fatiro bufise so wagerageza kuavansa ukabona hariho amahwa waja ku ruhande ukabona inzitizi waja ku rundi ruhande naho nyene ukabona inzitizi wagira ngo usubire inyuma naho nyene ukabona yuko naho nyene biranse ukavuga ati mana ndabigenze gute hari n'igihe ugera ukavuga ati none mana jewe navutse nk'uko abandi bavutse cyangwa hari kosa n'igihe kosa nakoze bikakuyobera mugabe ikintu kimwe nagenda kubwire Emmanuel nuko burya anye yubona yuko hose hazibiye nuko satani ariko arahazibira akwereke ibitariko biragenda mugabo hari yindi si biri kwirarema ivyawe voilà nico namambwira n'abantu kenshi burya igiti giterwa amabuye ikiba kiriko cyamba ivyamwa vyiza cyane gose satani ni wabona guma gutera kubuza amahoro nuko abona imbere yawe rega satani yanka kutubwira kazoza kacu ariko arakazi neza kuko yahoranye n'Imana mwijuru cyo turabizi kandi turabizi ko yari umumarayika yari hafi y'Imana rero kuba abona kazoza kiwawe ni defi aba yihavuga ati je uyu muntu ntegezwa kumuca intege uko uravyumva akaguca intege akakuburagiza hariya no hariya kugira ngo wowe ucike intege hama bikubuze gushika kuri destiny yawe rero icyo ufise gukora iyo ubone intambara zibaye nyinshi ahubwo uzorufuka musenga Imana ati ndagushimiye Imana ko wangize ubukomeye ko wangize ubukomeye uko uravyumva imbere yawe ndi ubukomeye naho imbere y'abantu ntarabu ubukomeye ndazi imbere yawe ndi ubukomeye kandi mu gihe kitari kirekire uko uravyumva yaba imyaka 10 n'ingahe nzogera kuco wamvuze ko kandi ndazi ko nzobibamo neza na cyane ni kuvuga ikintu kimwe namvuga namvuga ati twibuke gushima cyane mu gihe turi mu bintu bibi kandi ntuze tuvuge ngo mana ngo kuri ibi bigerageza imbere yanje kuko ibigeragezo ntibizigera biva imbere yawe n'umwana w'Imana yaragerageje ni kuvuga nk'umwana w'umuntu tuzokwamana n'ibigeragezo tuzokwama tuba mu bigeragezo tuzokwama tubona abantu bibi yacu tuzovyamamo kuko umugwanizi ari ngari kumwe natwe ni kuvuga aho ikintu kimwe usaba Imana ugafuka mugasaba Imana saba Imana kugukomeza urazi ari ikintu abantu kenshi badakunda kumenya muri buka bo Imana hari ibintu bimwe na bimwe Imana yaduhaye nk'ubukomezi kuri twebwe so niba umuntu asenga by'ukuri kandi afise imbaraga zo gusenga mbese akaba afise n'umutima ukiranukiye Imana nizere ko satani ntabashashaka kugira ku mutima wiwe aribuka satani igihe Imana yamuha urusha kugerageza Yobu satani yagiye usaba urusha kugerageza Yobu mugihe Imana yamubwiye ati ugende mugerageze ukindi kintu cyose gusa ku bugingo bwiwe ntukoreko ku mutima we ntukoreko nivuga yuko umuntu si wogenda uraca mu bigerageza ibyo byose wumve yuko satani afise kubasha bwari bwo bwose kuri wewe kubijanye n'ivyisi mu bwo kubijanye n'impwemu ntabwo bashafise nico sico gusa trésor nibaza yuko wewe nawe ufise ububasha bwo kumuha satani ububasha ushaka ko satani atagurira ku ububasha ntabwo ashobora kukugira kuko navuga yuko kanshi satani atugira ku ububasha twamugurira umuryango ngatuzeko rero uwo muryango tumugururira gute ushobora kwibaza ati mbega nicewe ni kwegera ibi vyago haba namba mugabo mu vyiyumviro vyacu haba kurema mu vyiyumviro vyacu habe kumenya neza yuko hari Imana iri kumwe natwe kandi umushaha wacu cyangwa se umutima wacu utazokwigera ukogwako mu gihe tukiri kumwe n'iyo Mana ni kuvuga satani wo mwugururira mu vyiyumviro maze agafata umubiri wawe akakwereka ibitagenda nivyo iyi weekend yagenze nabi nivyo uyu mwaka wagenze nabi mugabo wewe ntuje muri reality satani ariko arakwereka ahubwo ja muri reality Imana ariko irakwereka ko umunyenkomezi waremwe mu ishusho ryayo ufise inkomezi kuko Yesu amaze kugenda yavuze ngo ndabasigiye ngo ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion ni kuvuga wowe ufise ububasha miravuga ati hari bitangaza nakoze mugabo mu byo muzokora ibirenze byo nakoze ni kuvuga wowe ufise ububasha wasigiye ububasha buruta bya bitangaza byose Yesu yakora kiyayi sinzi abantu bo tutizera kino kintu yakomeye cyane bo naje ndimo mu bantu mugo sinzi impamvu abantu twumva yuko ikintu kimwe gusa gishobora kutubako tuja tudendebukirwa ku rugero ruri hejuru ndibukije mu Imana ari mu migani sinibuka neza igice kirimo gusa aho bicaho siri ku murongo wa 18 havuga ngo ni wadendebukirwa mu minsi y'amagorwa inkumizi zawe zizoba zarinka donc ukwizira kwawe kuzoba kwagera hagufi rero ugeze mu bihe bikomeye
niho hantu umutima wawe cyangwa se impwemu yawe ikwiye gukomera. Cane Ubusabane gose. bwawe n'Imana niho bukwiye guca buboneka cyane kuruta muri ya misi yo kudamarerwa cyangwa se muri ya misi y'umunezero. Arashone cyane. Reka rero twihanganishe Emmanuel tukubwira yuko imbere ari heza, menya yuko ari mu ishusho y'Imana, menya yuko uri uw'Imana nzima, menya yuko nubwo weekend yagenze nabi, nubwo ubona yuko ari bitagenda imbere yawe ni heza cyane. Twese waza dushiramo akaririmbo hama tubandanya kubakira kuri nimero